aka kanya ugiye kuri Google ugahita wandika izina Lionel Messi kuri Google barariserebura, barahita baguha udushashi bariserebure biza berekejwe na baro yizengurutsa gake gakeya. Ikiri kubitera niki? Ni icyamamare cyagize isabukuru, ariko kandi ni isabukuru afite iherekejwe n'uduhigo tutari duke, kongeraho agahigo amaze guca muri iki gikombe cy'isi kiri kuba cya 2026. Nagukoreye mini documentaire y'uyu mukinnyi wavutse ku itariki nk'iyi ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Yitwa Lionel Andreas Messi Kuchitini, yavutse kuri itariki mwaka w'1987. Uyu munsi ujuje imyaka 39. Yavukiye i Rosario muri Argentine, ni rutahizamu Inter Miami. Yagiyemo avuye muri Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Ni ikipe ya Inter Miami amaze gutsindira ibitego 75 mu mikino 90 amaze kuyikinira. Yanatanze kandi assist 45. Ubwo ndavuga imipira yatanze yavuyemo ibitego. Kuva yayigeramo amaze gutwarana nayo ibikombe bitatu birimo icya shampiyona sezo ishize ya 2025. Lionel Messi bamwita kizigenza kabuhariwe. Bamwe banemeza ko ari we nimero ya mbere ku isi, dore ko yatwaye Ballon d'Or 8 n'inkweto 6 za zahabu zihabwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi. Muri iki gikombe cy'isi tayari yamaze no gushyira agahigo ko kuba ari we mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi kuva cyabaho. Lionel Messi nakubwiye ko yavukiye Rosario rwagati muri Argentine. Avukanye ikibazo cy'imisemburo mike imubuza gukura. Hanyuma ku myaka 13 yerekeje muri Barcelona nyuma y'uko iyi kipe yari yemereye umuryango we kumuvuza. Messi yabanje gukinira amakipe y'abato, hanyuma mu kwakira 2004 nibwo yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe nkuru ya FC Barcelona. Ni ikipe yatwaranye nayo ibikombe 34 harimo ibya Champions 10, Champions League 4 ndetse na Copa del Rey 7. Messi niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya La Liga, aho yatsinze ibitego 474. Niwe kandi watsinze ibitego bitatu mu mukino umwe inshuro nyinshi, hat-trick muri La Liga. Yatsinze hat-trick 50. Mu kwezi kwa 8 2021 nibwo yagiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe yavuyemo atwaranye nayo ibikombe bitatu birimo bibiri bya shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1. Lionel Messi niwe top scorer w'ibihe byose w'ikipe ya FC Barcelona. Ni ikipe yatsindiye ibitego 672 mu marushanwa yose. Mu ikipe y'igihugu ya Argentine, Messi amaze kuyikinira imikino 200. Yatanze assist 61, ayitindira ibitego 120. Messi mu myaka mike yishize bahoraga bamunenga ko nta gikombe cy'isi yigeze ahesha ikipe y'igihugu cye, ariko izo mvugo zavuyeho nyuma y'uko bagitwaye mu cy'isi giheruka 2022 cyabereye muri Qatar. Yanafashije kandi ikipe y'igihugu Argentine muri Copa America 2021. Ku myaka ye rero 39 yujuje uyu munsi, Lionel Messi akomeje kwandika amateka. Nyuma yo gutsinda hat-trick, yafashije Argentine gutsinda Algeria ibitego 3-0 muri iki gikombe cy'isi kiri kuba cya 2026. Icyo gihe abitsinda yahise ageza ibitego 16 mu mateka y'igikombe cy'isi. Icyo gihe kandi yahise na Miroslav Klose wari ufite agahigo k'ibitego byinshi muri irushanwa ry'igikombe cy'isi. Umusibe ejo tayari yahise amucaho nyuma y'ibitego 2 byatsinzwe nawe. Ikipe y'igihugu Argentine itsinda ikipe y'igihugu ya Autriche. Ubwo Messi yahise yuzuza ibitego 18 amaze gutsinda mu gikombe cy'isi, bivuze ko yaciye agahigo. Niwe wiciye ku mwanya wa mbere mu maze gutsinda ibitego byinshi mu irushanwa ry'igikombe cy'isi kuva cyabaho. Afite n'agahigo ko kuba amaze gukina mu bikombe by'isi 6 gusa, abinganya na kizigenza mugenzi we CR7. Aba bombi bakinnye igikombe cy'isi cya 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Barimo no gukina iki ngiki kiri kuba cya 2026. Messi amaze gutsinda ibitego byose hamwe 910
mu gihe mugenzi we bahora bahanganye babagereranya. Ubwo ndavuga Cristiano Ronaldo, we amaze kugeza ibitego 975.